iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye. Muri ano makuru turaza kugaruka ku ngabo z'u Burundi zari mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo zihejeje gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari ingabo zishika 109. Ibi tukaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Mu kanya gaheze rero umukuru w'igihugu nyenicobero Varisito Ndayishimiye ahejeje kumubogoza amabanga yiwe inyuma y'amezi 2 gusa agenywe muri ayo mabanga. Ese uyo yoba ari nde, asubiriwe nande? Navyo tukaza kubigaruka ko hari isanganya kandi rikomeye cyane rihejeje kuba nisanganya ryakozwe n'imodoka y'igipolisi aho umuntu umwe yahise apfa abandi 5 nabo bagakomereka. Reka tuyatangurire ku vy'isanganya rihejeje kuba aho imodoka y'igipolisi yatembagaye ihitana umuntu umwe abandi 5 barakomereka. Hakaba hari kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo wa 11 Kigarama uyu mwaka w'2023 igihe c'isaha 1. Imodoka y'igipolisi yo mu bwoko bwa pick-up ifise imparati A333D APN yagonganye n'imodoka yo mu bwoko bwa Probox ifise imparati KA5832 ica ita ibarabara kugera ku metero 200. Iryo sanganya rero rikaba ryabereye ku ibarabara ry'igihugu nimero 7 ku birometero 31 uvuye i Bujumbura uja i Mwaro. Bimwe mu vyononekaye rero hakaba ari ibihi bikurikira. Umunyagihugu yariko arirenganira azwi ku izina rya Ngendanzi Leonidas yahitanwa n'iyo pick-up yataye ibarabara. Abandi bapolisi bakaba bakomeretse bidasanzwe, bakaba baciye batwarwa ku bitaro vyo mwijenda abandi bajanwa i Bujumbura. Abo nabo akaba ari Lieutenant Colonel de Police Irakoze Edi Michel, Major de Police Ndayishimiye Vincent, Corporal Chef de Bavugimiragiye Pascal, Corporal Chef de Police Bavugimiragiye Emmanuel ndetse na Bavugimiragiye Pascal. Abandi bapolisi bari bicaye hejuru kuri iyo modoka nabo bakomeretse buke buke, bo akaba ari Bigirimana Reverie hamwe na Nduwayo Fulgence. Mwomenya ko kandi iyi modoka yononekaye cyane. Nkuko nababwiye kandi hari uwahejeje kugena uwayi amaze amezi 2 yagenwe n'umukuru w'igihugu mu mabanga, ariko nawe akaba ahejeje kubogozwa. Uyu akaba ari umuyobozi yaserukira leta mu rwego nshingwantwaro rw'ibanki BNDE. Umukuru w'igihugu akaba ahejeje gusubiza Desire Musharitse ikibanza yahoramwo. Perezida Varisito Ndayishimiye akaba kigennyemwo Pierre Mupira yahora ari cegera c'umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe ivyigwa vy'iterambere, Bureau des études stratégiques gitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Uyu Pierre Mupira w'imyaka 53 akaba afise ubwenegihugu bw'u Burundi n'Ubufaransa. Mu mabanga yagiye arashingwa akaba yarigeze kuba umushikiranganje ajejwe iterambere ry'amakomine, mu nyuma abo muhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ashinzwe ibibazo vy'ubutunzi. Mu mwaka w'2011 akaba yagize ubukwe mu gihe yari umushikiranganje. Muri ico gihe rero akaba ari nawe wenyene yari muri ayo mabanga atarubaka urwiwe. Muri ano makuru tugiye guhita tugaruka ku makuru arabana n'umutekano aho ingabo z'u Burundi zijeje gutahukanwa mu Burundi, ingabo zishika 109. Fyona subscribe canke sabone niba utari wavyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza kuri no mbonesha kure. Muhaye kaze mwidonido yano makuru. Ingabo z'u Burundi zari mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko zaraye zivuye mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umunsi w'ejo igenekerezo ya 10 Kigarama akaba ariho bafata indege ku kibuga c'indege ca Goma, nkuko bitangazwa n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Major Generali Arufasari Kiyugu, umuyobozi mukuru w'ingabo z'akarere ka Afrika y'ubuseruko, akaba ubwiwe yari yishikiye kuri ico kibuga c'indege aje gusezera ingabo. Izo ngabo zishika 109 akaba
akaba mu kuzisezera yazibwiye ati kuza kwanyu byarafashije ingabo z'igihugu cya Congo FARDC na M23 kwinjira amasezerano n'agahengwe mwafashije kubahiriza kugeza bayarenze ko muri gitugutu uno mwaka. Twari dufise ubutumwa twahawe n'abakuru b'ibihugu bigize EAC ubu bwarangiye. Leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo yaranse kongereza amasezerano yo kongereza ikiringo c'izo ngabo mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu kigira kabiri mu bunini muri Afurika. Leta ya Congo ikaba yagiriza izo ngabo gucudikana M23 mu bice bimwe bimwe. Twibutse ko ingabo z'u Burundi zivuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo mu gihe M23 yarigize iminsi izageza gukorana n'imigwi iyirwanya co kimwe n'igisirikare ca leta. Ni mu gihe akazi k'ingabo za EAC ko gucungera amahoro n'umutekano gusa mu bice M23 yataye. Ku rubuga rwa Twitter ku igenekerezo ya 5 Kigarama igisoda cy'u Burundi naco kikaba carahakanye amakuru y'uko gikorana n'abagwanya umuhari M23 ariko kikaba camenyesheje ko kizokoresha uburyo kizobona bubereye mu kwivunana cane ko M23 imaze kwerekana ugushaka gusomborotsa intambara ku ngabo z'u Burundi ziri muri ico gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Reka kandi tugaruke n'ubundi ku vyavuye mu nama nshikiranganji cane ku vyerekeye amatora agiye kuzoba mu myaka iri imbere, aho vyavuzwe ko ingwate itegekanijwe kubitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yashizwe ku mafaranga imiliyoni 100. Inama nshikiranganji yakoranye ku wa gatatu yaragize impinduka zimwe ku nteguro y'itegeko rikuru rizovamwo ibwirizwa rigenga amatora. Imwe mu mpinyanyuro yashizwemwo no kuduza amafaranga y'ingwate arihwa n'abitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu yashizwe ku miliyoni 100 z'amarundi. Mwitangazo kubamenyesha amakuru wahoze ari umuvugizi wa leta y'u Burundi yamenyesheje ko iminyanyuro y'iyo nteguro y'itegeko ifise intumbero yo gushira kunywanisha itegeko rigenga amatora hafatiwe kuri bimwe mu vyahindutse nk'ihinduka ry'itegeko rijanye n'amategeko mashasha avuga ku makomine mashasha n'intara zigize igihugu hamwe n'ingorane zashikirijwe no mu rw'igihugu wigenga ujejwe amatora mu ntumbero gushira mu ngiro zimwe mu ngiro z'iryo tegeko ririko rirakoreshwa. Gutyo rero inama nshikiranganji yaciye iduza ingwate kubitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku miliyoni 100 z'amafaranga y'abarundi mu gihe yari yashizwe ku miliyoni 50 mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ku bashinga amateka n'abakenguza amateka mu gihe bahora bariha 500 z'amarundi ubu bategerezwa kuriha miliyoni 2 z'amarundi nk'uko vyatangajwe n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta. Nico kimwe no kubagiza inama ya komine ubu bazoriha 200 vy'amafaranga y'amarundi bitahoraho kare. Prosper Ntahorwamiye yamenyesheje ko ari uburyo bwo kugabanya abitoza kubera ukwiryohera kwabo. Nubwo biruko kandi abandi babona ko ivyo biciro bije guca intege imigambwe isanzwe idafise uburyo bukwiye kugira ngo yitegurire amatora yimirije kandi bikaza kuyihonyanga. Ku bwa Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe APDR, ubutunzi bw'igihugu ko bwifashe ngo ubu ntibwotuma uwitoza aronka miliyoni 100 z'amarundi zisabwa. Avuga ko demokarasi yabonetse bigoranye iriko irasubira inyuma. Ati tuzovugana n'indi migambwe kugira dusabe inama nshinga amateka ntiyemeze iryo tegeko ngo leta nayo itegerezwa gutahura ko ihaye akaryo keza imigambwe kugira ngo igire urunani gutyo ishobore gutsinda amatora. Akaba ariko yatomoye. Banza Witonde kandi arababazwa nuko umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano mutigeze aha agaciro intererano z'imigambwe mu nama abaye mu ntumbero guca hirya no hino iyo nteguro y'itegeko. Nako kandi benshi bibaza niba koko abagize seni shasha ko bari begereye ubutegetsi bizoborohera kwigenga hagati y'ubukene bw'ibitoro n'ingorane bijana. Hari ivyiyumviro n'ubundi vyagizwe na bamwe
mu banyagihugu. Ati twihweje kahise k'abagize uwo murwi waraye ushizweho biragaragara ko ari abantu begere cyane ubutegetsi buhari uyu munsi, maze ivyo bigatera kwibaza nimba koko bazokoroherwa mu gukora ico gikorwa bigenga koko canke ko batazohava bisanga barimo bashira mu ngiro ivyifuzo vy'uruhande rumwe mu zizoba ziriko zirahiganwa. Ubona kubona ingene abarundi batari bake bisa nkaho iryo shirwaho ry'uwo murwi canke isubira muri iryo tegeko rizoduha indongozi nshasha bisa nkaho ataco bibabwiye, ubwo si inyifato izokorohereza abanyepolitiki kubikora uko bigombeye. Akarangiza hanura ko ishirwaho ry'umurwi se ryategerezwa kuzanana mu biyago hagati y'abatandukanye begwa n'ubuzima bw'igihugu na rirya icuka c'ubutunzi na politike mu gihugu bisanzwe bitifashe neza muri kano kanya. Ngayo rero amakuru twari twabateguriye muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza kandi no makuru bagenzawe aho baba ari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.